ku gisaga canke muri leta zumwe za Amerika novuga ngo equipe yande ya Real Madrid nino equipe y'Entotire warukino rwa kurabira ku kibuga novuga ngo Hard Rock Stadium aho novuga ngo wareka rasa ngo wareka ragikino kino munyaporo nyitwa Simone Maxizinake arukiza kuba narangiye wanashaka itsinishya kuri kimwe kubusa isi novuga ngo cyanatinzwe wanashaka ku munota wa 50 novuga ngo wonaga na kane aho novuga ngo itsinishya twitwa Gonzalo Garcia ikwipase nziza yitwa Trent match za kunarangira itsinishya novuga ngo shaka kuri gitsindo kimwe kubusa ni match yarindiwe n'abantu batariki ni match novuga ngo bari biteze kuvuga ati mbega kuno musi equipe de Madrid na equipe y'Entotire ati mbega biza ko bikoragenda gute n'urukino abantu benshi biteze avuga ati mbega biza ko bigenda gute Yusoni Real Madrid yakuyemo equipe ya Entotire ku gitsindo kimwe kubusa cyatsinzwe n'umwana yitwa Gonzalo Garcia ipasi yitwa Trent urukino novuga ngo rwari rudasanzwe urukino rwari rundiwe n'abatari bake match yo ku musi wejo ubwa wayibonye gute novuga ateri match itari sanzwe ni match itari sanzwe ko bashoboye ko banayiraba bose baranayibonye ko batayiravye nayo nizere ko bari kumwe natwe kugira dushobore kuyagira hamwe kandi kugira bashoboye gutahura ati match urukino rwagenze gute ati uburyohe bwari mu rukino bwari ubwahe ibyiza byari mu rukino ibi byari mu rukino byari byahe ubwa mbe na mbe novuga ati bamenyeza ku mande zose zimiri bahuye basa nkaho basangiye systeme doje ubwa mbe na mbe ndavuga no mumenyereza Igor Tudor yahuye no mumenyereza Xabi Alonso nabamenyeza novuga yuko systeme zabo zosanga bose bakinira ku kintu cha pressing ndetse na counter attack ugejeje no kuraba n'ukuntu bapanga style uzosanga bose hari ukuntu bubakira hagati baribanda cyane hagati mu gihe mugenzi we ndavuga Xabi Alonso uzosanga ati yapanze style ya 3 5 2 uno Igor Tudor nawe usanga yapanze 3 6 1 niko byari bimeze urumva ni style zigomba gusa nkaho zisa zifitane na isano zifitane n'agashusho ikintu nabonye muri urugurukino rero cyabaye cyane ubwa mbe na mbe novuga ati muri mite ya mbere nko mu minota 20 ya mbere byaragagaye neza yuko ku mande zose zibiri hari ubukomezi hari ubushobozi budasanzwe byaragaye ko Juventus irafise ubushobozi bwo gushobora gutsinda umugwa Real Madrid kandi byongera biragaragara ko na Real Madrid yo ubwayo ifise ubushobozi bwo gutsinda Juventus ariko muri iyo minota ndavuga nyene 20 yagiye kubinarangira atawutsinze uwundi gusa harabayemo amashoot on target harabayemo amashoot off target ibintu nk'ivyo byaragiye biragaragara biranaboneka aho mbere twanabonye je kubganje muri minota 30 Juventus niyo nabona ko mengi ifise amahirwe menshi cyane gutsinda umugwa Real Madrid kuko baranahuje n'ibisindo biboneka ndavuga no mukinyi Koromwani benshi tumenyereye yavuye mu mugwa wa Paris Saint-Germain musagize muri Juventus ya Torino hari pasi nzize yaronse ari wenyene na Nuno Thibaut Courtois ariko aja gukora robaje umupira ucuba muremure yaguruye hari inyona aramuntu turi kumweshe yavuga ngo arasubiye bimwe yakora mu gikombe cy'isi kigeruka bakora hura na Argentine abana ba Conseil twarabonye ko baratesha umutwe cyane defense ya Real Madrid novuga ati je kubganje kwanza muri iyo minota nabona ko Juventus ari ifise amahirwe menshi yo kuza gatsinda umugwa Real Madrid Kenan Yardiz numero 10 wa Juventus ya Torino novuga ati abakinyi bose komande zo zibi novuga muri rusange ubusatirizi bwa Juventus ya Torino bwari buhagaze neza bwari bwuzuye muri 30 warabona neza ko Real Madrid erere gusa na noya ishobora gukora igitsindo kiraboneka ariko ikintu nagiye kubona ku ruhande rwa Juventus ya Torino vraiment nabonye niba abakinyi nivyo bashobora gukina mu minota 45 ya mbere ariko biragoye urukino batanze uburyohe batanze mu minota 45 ya mbere biragoye cyane ko bashobora kuza bakabutanga mu yindi minota 45 ikurikira muri deuxième mi-temps nico kintu nagiye kuba ndiko ndabona kuko muri deuxième mi-temps Juventus niyo yagiye mu bihe bibi cyane gusumba ndetse n'umugwa Real Madrid ivyo twaharura kuri Juventus ya Torino yahushije Real Madrid nivyo twagiye kubona Real Madrid yahushije umugwa Juventus ya Torino cyane muri deuxième mi-temps bivuze gute rero ego nivyo harabonse igisindo kimwe ariko hari n'ibindi bitsindo wabona ba Jude Bellingham bahushije wabona ba Vinicius Junior bahushije vyinshi bishoboka ariko bikarangira Real Madrid giye ko igisindo kimwe en faveur yuko wabona yuko Real Madrid ifise amahirwe yo gutsinda ibisindo 2 canke 3 kuduga yego bivuze gute rero tutarinjira ubwina nyene neza urukino umugwa Real Madrid kino waranyeretse ko bimwe Xabi Alonso yavuga yifuza gutegura yifuza kubona umukinyi aguma kuri gwa rugero nyene mu minota 90 yose gwera ku minota wa mbere gushaka ku minota 90 twagiye kubibona ejo mu mugwa Real Madrid ari byo byanatumye umugwa Real Madrid ushobora kuzuka ronka intsinzi imbere ya Juventus ya Torino kuko bivuze gute rero
Juventus ya Turino natanze akarorero ko imikinire yasa nk'imwe ariko Juventus ya Turino yabaye nziza cyane muri premier minute gusumba deuxième minute bitwese ko ya Real Madrid Xabi Alonso karategura kuyibona ari nziza gwera ku munota wa mbere gushaka ku munota wa nyuma ibyo twagiye kuba tubibona rero cyo novuga ikintu Real Madrid yagiye kubinasumba Juventus ya Turino neza na neza nuko Real Madrid itigeze ihinduka ubwize yatanguranye ahubwo ho kugabanuka bwariyongereye ko nk'ibice nka bibiri kubwo kubice yari isanzwe inafisi yatanguranye mu kibuga kubwanje nabonye match iteye ubwoba cyane ku mpande zose ku ruhande rwa Real Madrid no ku ruhande rwa equipe ya Juventus tutarinjira mu bijanye n'ivyo bakinye mu kibuga nabonye match nari niteze kuko nivyo ntiyahuriranye na result nari na propose cyane nari niyumva ko zishobora kuboneka kuko naravuga nti ama equipe yose n'imiburi ndabona sindana igisindo kandi ndabona ko Real Madrid baza gutsinda ibitsindo hafi 2-1 mugabo nari ndabizi nyene neza yuko Real Madrid biragoye kwiza gutsinda ibitsindo 2 ruta equipe ya Juventus niko nabibona bivanye na analyse zanje ivyo nibaza bishobora kuko naravuga nti nivyo Gonzalo Garcia yategezwe kuza gukina match kuko arabona yuko Mbappe ariko araza kandi wanashima ntitwo nashidikanya ku bushobozi bwa Gonzalo Garcia ko ashobora kuza kuri match yose ukabona atsinze igitsindo bivanye nuko naravuze ni ikintu ca mbere Gonzalo afisa arusha abandi ni ikijanye n'igihagaro canke uko ntahagarara mu kibuga hanyuma kandi nari niteze match idasanzwe ikinwa na Vinicius Junior nari nitezwe match idasanzwe ikina n'umugabo witwa Trent John Alexander-Arnold nari niteze kandi na match za gukinwa n'umusore witwa Ariwe abo ndabavuga bivanye nuko hari bibanza vyabo bitegerezwa kumva yuko bigiye kugirwa canke bitewe ubwoba n'abakinyi bagiye kuza muri equipe ya Real Madrid nabonye urukino ruri novuga ngo rurimwo equilibre ku mpande zose y'abakurande rwa Juventus barabona yuko bariko baragerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo bashobore gutsinda ibitsindo kuva ku munota wa mbere w'urukino kandi narabona na Real Madrid bari determine no gukina kugira ngo batsinde match ndaza no kubivuga twamaze kwinjira mu kibuga ariko mugabo muri rusangi nabonye Real Madrid bariko baragerageza kurondera ivyo bitsindo kuko bateye mwiza mu gihe Juventus imipira igera kuri 21 ibi binyereka ngo equipe yashaka ko itsinda ibitsindo kandi yakurikije yaje itaprije pressing yo kuronka occasion imwe zibiri zitatu urondera kuzivyaza mu musaruro uburyo bwose bushoboka rero nihoje ishusho ya match nabonye match ifise inguvu zidasanzwe ku mpande zose nuko ariko kandi twinje nyene mu rukino ruvuga ngo nyezina nkuko yakora bivuga equipe ya Real Madrid iraje igice ca mbere kiza kurangira igitsindo novuga ngo ubusa ku bundi abantu benshi takako bavuga ngo equipe ya Real Madrid yari maze kirakina inkino vuga ngo zitandukanye aba equipe za Pachuca, Strasbourg na equipe ya Real ni ya equipe kirageza kugira kimengo hiki yatwereka umukino ubereye neza igice cya mbere ubwanyu ta equipe ya Real Madrid ku munsi w'ejo mwakibonye gute imikero cyangwa witwa Xabi Alonso kuba yinjiye mu rukino umuntu yovuga ngo Xabi Alonso ivyo yateye kuba yiyumvira mu rukino muravye uko yari yatewe karakesha abakinyi ku munsi w'ejo murabihishusha imeze gute bwana Patrick je nabonye ari ishusho nziza cyane gose nimba hari umuntu avuga ngo Real Madrid ntibakina umupira mwiza ubwo ntazi equipe yitwa Real Madrid yari ariko aravuga jewe nzi Real Madrid yo kuva 2015 2016 2017 sinobesha byo kuri ngo naravye Real Madrid kuva kera cyane gose ngo za 2012 oya niyo nanayira abase nabanzi ivyo barimwe kuko sinari sanzwe nkunze gukurikirana umupira w'amaguru wo muri Espagne ariko kuva naraba Real Madrid nabonye ya Real Madrid bigoye cyane ko yitwara neza canke ko ifata equipe ya Mallorca nabonye ya Real Madrid bigoye ko ifata equipe ya Espanyol Barcelona nabonye mugabo Real Madrid sindize equipe igatsinda na Atletico Madrid ikagwana na FC Barcelona yabafashe kubici hafi 70% ubona yuko Barca ifise amagwe gutsinda ariko rimwe na rimwe bagacisha mu kayitsinda wanashima na kenshi nabonye Real Madrid ihangana na Juventus kera cyane Juventus ari ya equipe ubona ngo ifise abakinyi beza ba Frank Ribery n'abandi batandukanye nako ifise abakinyi beza reka mvuge gutyo muri rusangi aba ba Paulo Dybala bagikina muri Juventus bahuye na Real Madrid warabona yuko bafise umupira utandukanye ba Ribery bakina muri za equipe za Bayern Munchen ba Robben n'abandi batandukanye ba Robert Lewandowski ariko ukabona Real Madrid ishobora kwikura aho hantu igatsinda ibitsindo 3-1 canke bine wanashima ndetse kanabera imina kenshi gashoboka igatwara ibikombe vya UEFA Champions League binakomakomeye imbere y'ano ma equipe akomakomeye nabonye Real Madrid ifatwa hafi jana kujana na Paris Saint-Germain ariko bigarangira Paris Saint-Germain itashikuye mu gikombe cha UEFA Champions League ubwo rero
iyi Real Madrid yanyeretse ngo football yanje ni football yo gutsinda apana football yo gukina kugira ngo ndyohereze abafana ngo banezerwe. Ni kenshi cyangwa umukunzi wa Real Madrid kenshi yisanga ari muri situation ategerezwa kwemera ngo equipe yanje nimbi, ariko ategerezwa kumva ko equipe nubwo yofatwa ku bice 60 ku 70 kwijana 80 kwijana iza kuronka intsinzi mu rukino rw'irakina cyangwa iza kubandanya mu higanwa rw'irakina. Jewe nabonye Real Madrid ifise Cristiano, Benzema na Bale, ikagira Marcelo, ikagira na Carvajal ku mpande, ikagira Rafael Varane canke Pepe na Ramos muri defense, ikagira abakinyi bakomeye bitwa Casemiro, Modric na Kroos hagati mu kibuga. Bumva yuko bayoboje inkoni y'icuma mugabo iyi Real Madrid nyene ikaza kuva kwa Bayern Munchen ariko bose bariko baraharira ngo Real Madrid bakwibiye penalty ku munota wa nyuma w'urukino. Tukabona Real Madrid sinza Atletico Madrid kubera umutwe ubonetse kwa Sergio Ramos umutima wavyimbye kugira ngo bisange muri prolongation. Ni Real Madrid rega twita ngo y'abagarantike ngo yari ikomeye cyane gose. Jewe rero binyereka ngo Real Madrid ntibibasaba gukina match nziza mu kibuga, ariko bibasaba gutanga igiharuro ciza inyuma y'ikibuga, inyuma nuko ya match nuvuga ngo utanga umusaruro mwiza inyuma ya match. Jose Mourinho niwe yigeze gutsinda equipe ya Manchester City ari muri Chelsea, abasinze igisindo kimwe kubusa, hajya muhinga cari kimwe kubusa ari muri Chelsea. Ico gihe abamenyesha makuru baza baramubwira ngo Jose Mourinho wakinye match imbuno munsi equipe ya Manchester City yakudominye, yatanye position y'ibice 80 kwijana, nta kintu werekanye no munsi mu kibuga, wateye shoot zibiri gusa mu kibuga runco gisindo kimwe uratsinda. Jose Mourinho aravuga ngo nimba bagumanye possession de la balle n'umupira ni mu buwayi bawutahane bashatse bagende baranakina mu modoka baze gukirira iwabo, ariko gico nzico natanya amanota 3 n'insinzi, nta kindi kintu nabarondera. Uko niko Real Madrid bakina muri rusange. Rero biroroshe kujija Real Madrid kuri match bariko barakina, ariko biragoye kujija Real Madrid ishobora gutaha mu higanwa inyuma ya match. Kubwanjire kuvuga ngo Real Madrid ngo bakinye match isanzwe canke ngo bakina match zisanzwe ni ibintu bisanzwe muhora numva mbona nuko nyene. Yaba Arsenal yanje twakina match isanzwe tugatsinda kuno no vyishimiye cyane gose. Rero kubwanje match ya Xabi Alonso novuga ngo ni match yari ifise objectif nani shaka kugera, ni nayo mpamvu twabonye Real Madrid batera shoot zigera kuri 21 mwiza mu gihe equipe ya Juventus, tukabona Real Madrid crea izo occasion novuga ngo ziri decisive nubwo umunyezamu yabananije, tukabona yuko occasion yose wabona Real Madrid bateye mwiza mu gihe Juventus yabari occasion ubona ngo yabaye créé kandi banagerageje ibicoka byose kugira ngo bayitsinde. Rero ku ruhande rwanje nabonye match nziza ku ruhande rwa Real Madrid ku bwanje, ariko nyene tugende bwana Houston wanashaka ni equipe Real Madrid twabonye ku munsi w'igice cya mbere yagerageje gutakaza imipira myinshi igice cya mbere. Uravye kunekera genda waraba amapira ko yitakaza ukagenda kuraba ukabona kumengo ikintu ca ukuntu mengo ntiyakora inwana neza na neza muri equipe Real Madrid igice cya mbere, yaba muri offensive yaba muri defensive wana kumengo nivyo umwana yitwa Dino Justin yazagaza ko karakina ibintu vyiwe vyiza. Anana wanashaka twabonye witwa Ardagi igice cya mbere yatanga imipira mugabo gasanga witwa Vinicius Junior hari ukuntu menga imipira kiramushikira kuko Kylian Mbappe nawe ntibwo ari karinje no kuja mu kibuga ca mu cya kabiri sivyo. Ariko ku munsi wejo ndakenekana ukana imbere yuko twinjiye wanashaka cyane muri equipe de Madrid neza ivyo mu kibuga indani match yose igice cya mbere ni igice cyaguye witwa Xabi Alonso n'ibindi nuvuga vyatumye ashashobora kuza guca kosora igice cya kabiri. Icambere na mbere novuga yuko style twabonye Xabi Alonso ayikarakina n'umugwe baherutse kuba bakorakina burya yari Pachuca yarinde bakina Salzburg. Salzburg style twabonye akinishije kuri Salzburg niyo yaje gukinisha ku munsi wejo ko bahura na umugwe wa Juventus ya Turin. Ariko kandi kintu coco novuga cabaye catumye Real Madrid tutayibona nziza mu gice ca mbere uti cabaye giki ubwa mbere na mbere nta kosa nyamukuru je no itora uti kubera iki Real Madrid ya style doje yabo yagiye gura n'umugwi nawo nyene basa nkaho bafise style doje imwe. Uno musi Real Madrid barafise ukuntu bakina bagutera pressing mu gihe wabatse umupira bakagutera pressing mu kukwaka umupira nta guhagarara kurimo ndaba Vinicius b'imbere bo ku ruhande baragaruka inyuma ndetse bakanashika no hagati gufasha imipira. Hari ikintu bita bakoresha cha marquage na demarquage. Iyo bafise umupira barakora demarquage nziza, iyo babatse umupira barakora marquage nziza. Bivuze gute rero uno mugore Real Madrid ingone yahuye nawo mu gice ca mbere sinovuga ati nuko bayikosoye cyane mu gice ca kabiri, ariko nuko
nuvuga ati bano basore ba Juventus inguvu zitakomeje kwa kudinya naco caki nagaruka nkavuga ati uno musi Xabi Alonso ratubwiye yifuza gukora ya Real Madrid itaruha ya Real Madrid ko yatanguye ku munota wa mbere ariko igumi komeza no ku munota ugera kuri 90 niko twabibonye nico kintu cyonyine nogaruka nkaherekana yuko Real Madrid yagiye gusumba uno mugwi wande wa Juventus Turin kubera iki rero kuko no musi nimba tuko turabona Real Madrid ifise abarfubek bwa mbere na mbere vya bintu byo kuvuga ati kuza gufasha imbere babikorerako witwa Trent gushaka kuri kwa Fran Garcia no musi Trent Alexander-Arnold ni nayo mikinire yiwe mbere uzosanga ari wa mukinyi kenshi aribanda kuri je offensive gusumba defensive nta kirenga muri defensive ariko offensive uramusanga aho mbere n'ama assist kanatanga bibaye ngombwa n'ibitsindo bikaboneka Fran Garcia nawe nyene uzosanga akomeye cyane mu buryo bwo kuduga imbere gufasha gusatira guza gufasha abawinga n'ibintu byo muri rusange novuga ati imbere bano ba Fubeke ba Real Madrid barahakomereye cyane ariko kandi tugaruke kandi ikintu c'inyuma uzosanga muri jeu defensif nta kirenze ego simvuze ngo ko badakora ariko nta kirenze nico cyatumye tubona mu gice ca mbere bano ba Gambiaso bano ba Consecao bariko baraduga cyane bano ba Kenan Yildiz bariko barakora cyane bagashika ku gwego aho ubona ko umva erere yari yose ishobora gukoreka mu ruhande rwa Real Madrid muri defense ya Real Madrid igitsindo kiraboneka twarabonye bakoromwane bako barahusha ibitsindo bwana Messi bahushije ama occasion menshi muri equipe ya Real Madrid buriya iyo badakugira abasatizi bari decisive neza buri gice cya mbere cyakurangira n'ibiri buri basisha kuri bicaye bitatu kuko aho ukavuga ba Erdiz naho kugeza muri kano kafite ibitsindisha kuri bitatu na assist imwe ukagira witwa Koromane nawe no barako mu igori ivyumenga igori namugora kwinjiza ariko uri kuraraba ku munsi wejo iyo mamwe kwenda kubaza kana mvuga ngo ko twabonye igice cya mbere habaye gutakaza imipira muri mediane ko nabonye witwa Fede Valverde Jude Bellingham abakimbenga igice cya mbere ntabwo uri kubiragenda neza aho twabona neza uri karigenda neza yabari witwa Ardagire ukwahagaze ukwatumye Real Madrid kiratakaza imipira cyane nuko nabo bari batewe pressing iboneka nabo bari batewe pressing n'umugwa Juventus Turin icatumye rero tuza kubona rero Real Madrid mu gice cya kabiri izigakora tukabona kwigiye kunaboneka nuko bano bakinyi ba Juventus ya Turino bagaragaje ukuruha bagaragaje ko umuvuduko wasubiye hasi bivanye nuko niba bakinyi badashobora gutangurana ya Ariwe batanguye ku munota wa mbere ngo bashikane ku munota wa 90 nico cabagoye bitasiguye ko wa Fran Garcia na ba Trent Alexander-Arnold bikosoye bakaza kuduza urugero muri jeu defensif siko vyagenze kuko imbere twagume twabona kwa kundi nyene ahubwo icagiye guhinduka ni bano ba Yardizi ba Koromwani bano ba Consecao tutasuye kubabona na wa muvuduko bari bafise mu gice ca mbere kubwa uravuga ngo equipe ya Real Madrid yagi guprofita uburuye bwa equipe ya Vedotire neza ko twanyumenga igice cya kabiri bwana Yusoni bajumenga equipe ya Real Madrid yizanye kakara kuvuga ngo irahinduye ibintu kirakina ibintu umupira nyine mwiza wapira ngo tumaze mwitumuzi ko cyane kuri equipe ya Strasbourg abakinyi batandukanye nko kuri baba Cambiaso ba Erdiz n'abandi batandukanye tuvuge ko witwa Xabi Alonso atacu yahinduye ahubwo abakinyi ba bino equipe aribo bagize amayerere bakagira uburuhe akirikara Just nta kintu kirenze nta kintu nyamukuru nje nabonye kuri Xabi Alonso cyagiye kuba kinahinduka mu ruhande rwiwe ahubwo uretse yuko hoba harabaye ibiganiro hariya muri Viestere basose mu karuhuko minota 15 bahabwa yo kuruhuka hoba harabaye ibiganiro byo kubereka ati yamara uko biri kose ico dukene turakene insinzi ngaha turakene insinzi kuko uretse changement agiye kuba mu minota guhera ya 60 kuduga ubundi Real Madrid yagize impinduka yabo ku minota 38 basoro witwa Gonzalo Garcia hinja Kylian Mbappé rote ubundi nta changement twabonye mu bakinyi nta changement irenze twabonye mu bakinyi kuko yaba Vinicius Junior twavuga ati reka rakina nabi byatumye ngo umugwa Real Madrid uza gufatwa imikinire yari myiza gusi ikintu cyahabaye nuko na Juventus ya Turin nayo nyene yaje kuri ya pressing novuga ati Real Madrid ivuga ati twe tugomba gukina kuri pressing baza guhura na wa mugwi nawe nyene ufise umugambi wo gukina kuri pressing ufise imikino yo gukina kuri pressing biza gutuma ya Real Madrid rero isa nkaho gwa rukino twabonye guyiza imbere ya Strasbourg tutagiye kurubona cyane ku munsi wejo ariko gwagiye kongera kugaragara inyuma yaho Juventus ya Turino akaguvu kagabanutse muri deuxième mita katagumye gakomeza kumera nkuko twakabonye muri mita ya mbere bivuze gute rero Xabi Alonso
ico yasumbije uno Igor Tudo nuko abakinyi biwe bamaze ko banategurwa bamaze no kumwana muri no style no kunayimenyereramwo yuko bategerezwa kumenya yuko guhera ku munota wa mbere w'urukino gushika ku munota 90 dutegereza gukina kwa kundi nyene no gutanga za nguvu nyene atagihindutse bivuze gute uze gusubira inyuma na gatoya aza kuba sogwa hanze hakinjira ubushoboye buri mukinyi wese wa Real Madrid no munsi arifuza kuzisanga muri 11 de Paris ya Xabi Alonso nico gituma nta mukinyi ashobora kuzana blague akina ivyo asabwa n'umumenyerezi Patrick Real Madrid ico cyambe birase ico cyakabiri mugabo irahinduye iragize ritme nziza ije kakano ka pressing kakano gutema imipira inyihuta kakano kuvuga ngo abakenye ko bariruka mu kibuga bikomakomeye witwa Xabi Alonso nihe yagiye karakosorera amakosa yiwe yabaye mu gice cyambere Je ku ruhande rwanje novuga ngo mu gice ca mbere nta makosa menshi bari bakoze ahubwo ni cakindi cyuko gusa bigoye kwinjira muri match bwa mbere na mbere kuri equipe nka Real Madrid turamaze kubibona pana ejo gusa n'izindi nkino zitandukanye turamaze kubona ko Real Madrid biragoye kwabona binjira neza mu gice ca mbere ndetse naco kintu Barcelona bakunze gukoresha babatsindisha kuko Barcelona bakunze guca bafatirana uwo mwanya bakamanza bagasatira Real Madrid ikaza kwisanga ahantu idashobora kwikura mu gice ca kabiri cy'urukino rero novuga ngo Juventus barusa amahirwe yo kumariza Real Madrid hakiri kare ariko mugabo baza kuyica bivanye nuko uno musatirizi wabo yitwa Randal Koromuwani atari ko aratora neza cyangwa atashoboye neza gutora izamu giye kuko ni nayo defo yamukuye muri equipe ya Paris Saint-Germain hande kunyaruka koko no muri national muri equipe nationale aramaze kwerekana ngo ndumukinya nyaruka ndumukinya afise karite yo kunyaruka mugabo ikintu citwa finition kiramugora cyane rero novuga ngo kuri equipe zikina iyi jeu d'attaque arnayo je ya Tudor je pressing canke je yo Tudor akina je yo kwatakira hamwe no kuzibirira hamwe hanyuma yari yahuriranye na Xabi nawe akina je igomba komera gutyo ariko Xabi akina je yitwa je pressing intense canke je yo gusatira bisa nibihora biguma niyo mpamvu twabonye mu gice cya mbere cy'urukino Juventus bagerageje gukreya uburyo bwinshi bwo gutsinda imbere izamu rya Real Madrid mu minota nka 15 ya mbere y'urukino ndetse banagerageza gutera mu izamu rya Thibaut Courtois kenshi biruta ivya Real Madrid kubera ko bo bakina je contre attaque kuruta je pressing hanyuma bamaze kugira gutyo Xabi Alonso yamanje kubura ukuntu equipe yiwe ikinisha Ariwe Chouameni arabura ukuntu ahagara umugabo yitwa uno umusore yitwa Trent John Alexander-Arnold ikibanza ciwe kirabangamirwa bivanye nuko yaza kwisanga abasore ba Juventus cyane cyane no musore yitwa Cambiaso yamaze kuduga agaca muri cya kibanza ciwe yamaze guta isigaye mu musore yitwa nde Antonio Rudiger ubwo rero Real Madrid bagowe cyane none umusore yitwa Randal Koromuwani ariko umugabo yitwa Igor Tudor aza guhemukirwa n'abasatirizi biwe ndavuga cyane cyane umusore yitwa Conseika no munyaportugal no musore yitwa Koromuwani Randal aba bakinyi uburyo baronse bwo gutsinda canke banashima aho uburyo bariko barabukreyera baza kuba deceva mu bijanye n'ukuntu bashobora kumumariza hanyuma Real Madrid batombozwa canke batombora n'umukino mwiza wari kukinwa n'umugabo yitwa nde Ariwe Chouameni no keza ijoro ryakeye ko yakinye umukino mwiza yakinye match dasanzwe match iteye ubwoba bavuze ati imbere witwa Ariwe Chouameni abantu baramujinga bavuga ngo wewe Koromo bakowe nakwitwa Ariwe Chouameni urugero rwa mengo gwarakorose ahubwo bigaragara ko witwa navuga ngo Ariwe Chouameni amaze ko twekora umukino uvuga ngo azongende kandi azobafashe equipe de Madrid mu nkino ziri imbere cyane rero kubwanje match ni hahindukiye mu gice cya kabiri cy'urukino yahindukiye mu gice cya mbere cy'urukino ku munota nka 16 cyawa 20 w'urukino iyo je yahindutse gute nababwiye Real Madrid je nziza bakina si je yo gufata umupira ngo bawugumane cyangwa gufata je kugira ngo ubone yuko bafashe equipe yonyine nabonye bafata na equipe yitwa nde Atletico Madrid bivanye nayo kubera ko ikina irazibira hanyuma igakina muri contre attaque gusa kuri Juventus bakinyeje yo gusatira ariko mugabo bagira ikosa rimwe ryo gusatira pressing nini bariko barakoresha nivyo wabona yuko barafise
ubwo bushobozi bwo kurondeza Landar Koromwani cyangwa kuduga kuri contre attaque Landar gashobora kwegera imbere gutsinda ibitsindo ariko mugana nabo mu buryo bataka bagasiga ama place vide hagati mu kibuga ukabona yuko abakinyi bamwe menga barigabuye bari imbere bano basore ba Alberto Costa ukabona yuko ikibanza ciwe kuri nimero zingahe zibiri gufatanya na no musore twa Vinicius Junior yagiye kuzibira arazibira cyane gose asanga no musore twa Pierre Karuru bamufasha ari babiri ariko mugabo gacu usanga hagati mu kibuga no musore twa Lukateri yavuye anasoka ku minota 85 y'urukino no musore twa Konseikawo nibaje gufasha kugira ngo babuze Ardagirere gucisha imipira hagati mu kibuga ivyo baje gukora urukino rugiye nko minota ya 70 y'urukino rero bimaze kugenda gutyo Xabi Alonso abafise inguvu yakoresheje hagati mu kibuga zitandukanye zari zakozwe no ku rukino rwa LB Salzburg zimeze gute yafashe Jude Bellingham asubira kumuduza gato amera nk'ugiye kwegera Trent John Alexander-Arnold hanyuma aca umwidegemvye w'umusore yitwa Ardagirere mubwira ngo ni washaka uraza gukina haruguru uraza gukina hepfo uragaruka kuri umwidegemvye ndagwa umwidegemvye wo gukinira ahantu hose hashoboka muri mediane yose zunguruka ushaka ico tuza gusaba ni kimwe gusa inyuma haraba abahari mbwa ugenda ubwo muje muri mediane ugenda ari kuri côté gauche côté droite ahantu hose hashoboka yego kuko nabonye wanashaka nta guciriyemo afata time imipira nkuna nabibaje na Houston ivuga ngo ukasanga Ardagiri atanga imipira mbwa ukabona mu gice cya mbere uwitwa ndavuga ngo Vinicius Junior imipira ntikira nkuko vyari bikwiriye yego ni kuvuga ubu Ardagirere yawe responsibility zo gukora buri kintu cyose ashatse mu kibuga hagati yarabaye nk'umukinyi atagira ariko arakina mugabo ahubwo wa mukinyi afise hole cyangwa akazi ko kuzibira ama place vide ari muri squad yande ya Real Madrid hanyuma mugabo vyaciye vyica umusore yitwa Jude Bellingham Jude Bellingham vyamwishe gute Jude yaciye yisanga nawe iyo responsibility canke uwo mwidegemvye wo gukina hagati mu kibuga yawubuze ivyari vyakunze imbere ya equipe ya Salzburg vyari vyakunze canke vyahora bimukundira mu match zitandukanye kuko niyo mpamvu wabona Jude Bellingham akunze kugumana umupira ariko yaciye asanga ari ahantu bigoye no kumushikiriza umupira Ardagire kuko ama place vide niwe yaje kuyokipa aho hamwe no mugabo witwa Jude Bellingham yahora aje kuzibira Ardagire niwe yabahari bituma rero Ardagire akina umupira yisanzuye vyanamwerekanye nk'umukinnyi mwiza nyuma Jude Bellingham turamera nk'abamubuze mu kibuga utigute rero kubera iki uno musore yitwa Ardagire ya imipira myinshi Vinicius Junior ukabona Vinicius tamushikira kombinezo cyangwa umukino hagati mu kibuga wabaye wuzuranye bivanye nuko Federico Valverde yari mu kibuga 100% cyangwa 80% yanakinye na match nza kuri nimero 6 ziwe ndetse akaba na wa mukinyi yibohora no kuja gusatira hanyuma kandi Ardagire yakinishije neza Valverde kuruta uko yakinishije neza Federico nako no musore yitwa Jude Bellingham kuko Ardagire yaza kuzibira nivyo kuri nimero 6 ahabonye Jude Bellingham avuye akahaja biza gutuma abakinyi bari Madrid babona cyane Arda kuruta uko babona Jude Bellingham Fran Garcia niwe rupfunguruzo wije ya attack ndetse unaravye nubwo babatanze amanota ngana gute inyuma ya Federico Valverde inyuma y'umusore yitwa cyane ubona shimere kavuge Federico Valverde ndetse na Gonzalo Garcia yatsinze igitsindo kuko yatanze itsinzi no habona umusore yitwa Fran Garcia umukinyi yitwa neza mu kibuga ariko bino bintu vya Fran Garcia bivanye nuko agenda mu kibuga rimwe na rimwe bizibira uno mukinyi yitwa Vinicius mu vyakina kuko Garcia niwe mukinyi Ardagire aza kurondeza akamusanga mu kibanza ca nyaca za kubarimo hanyuma Vinicius Junior akaza gushikirwa n'umupira yisanga ari wenyine mu busatirizi canke aza gucenga abakinyi babiri batatu ariko akabura umukinyi aza guhereza umupira novuga ngo ijoro ryakeye nabonye Vinicius Junior agerageza ibishoboka byose kugira ngo atanga akazi muri defense adverse ariko mugaba akabura ukuntu bariko baramusaba bagenzi we muri defense muri attaque centrale canke se bano bakinyi bo hagati kuko Ardagire yari kuba yaje kumusaba imbere Ardagire wasanga yibereye inyuma gatonya hanyuma wa Jude Bellingham nawe yahawe gukina ku ruhande rw'iburyo ntamenyereye kwakina gasanga yiboshe ntashobora kuza kwinjira gusaba imipira mu kibanza ca nyaco kugira ngo Vinicius Junior amuhe umupira rero Vini yakoze ivyo yategezwa gukora ariko mugabo bano bakinyi bandi batandukanye ba hagati mu kibuga ndetse no mu busatirizi ugasanga ariko arababura kugira ngo baze kumusaba imipira impamvu Vini imipira myinshi tamushikiriye nuko Vinicius yabwiwe na Xabi ngo ndakeneye kuza gutera igitutu defense adverse hanyuma yaje kwitera ico gitutu akaza gusanga ariko asekana nabo ba defenseur ba Juventus
abakinyi ba Real Madrid bakaza kumurondeza umupira mu kibanza Vinicius ahagazemo aho kumurondeza umupira imbere yiwe vyatuma Vinicius buri mupira wose wamugwako atamwanya numwe canke na muto nyaronka wo kubloka umupira we kuko yasanga yamaze kugwana ko n'umusore yitwa Pierre Karuru vyaciye bituma na Pierre Karuru yisanga urukino rwe rumeze neza cane ariko Vinicius Junior aza kwisanga mu kaga kuko yasanga yamaze kwitera hagati yaba bakinyi babiri Pierre Karuru n'umusore yitwa Alberto Costa niyo mpamvu twabonye imipira myinshi Vinicius yapfa gukorako Alberto Costa yaba yawumwatse canke Karuru yaba yawumwatse Vinicius akagerageza gushiramo ingufu zose ariko mugabo ukabona ko nta kintu kiriko kirakunda rero ku ruhande rwanje kubura Vinicius mu kibuga vyavuye ko Real Madrid babuza handi hantu bashaka gucisha imipira canke wanashima n'abakinyi hagati mu kibuga difise byinshi byo kwiga kuko undabira umupira ukomeye Vinicius Junior yarose muri runo rukino ni umupira yawe na Luka Modric amurondeza ku ruhande Vinicius yinjira neza cyane gose mu gihe bano basore bose bari bamaze kuzibira akagafoto nuko ntokaronka hagofi na canda kama technicien akakadushirirako urabona yuko babuze ukuntu baha Vini imipira myiza kuko bose bawumuha ku kuguru aho Vinicius Junior bisaba ko atamanza kwiruka ahubwo amanza kubroka kugira ngo awirukane agaca yisanga rero muri bano wa defenseur bagira kuri babiri bamaze kumuzibira rero novuga ngo urukino rwa Real Madrid ni gwakunze cyane muri miti ya kabiri ahubwo gwakunze muri match yose kuva ku munota wa 20 urukino banagerageje gutera mu izamu kenshi cyane gashoboka mwino zamu ryo n'umugabo yitwa Di Gregorio ariko no mugabo novuga ngo niwe yitwaye neza muri runo rukino wanashimana ku imipira myinshi cyane ikomakomeye iyo Real Madrid badatsinda uno mugabo niwe yari kwa muri match muri runo rukino rwo ku munsi wejo Gregorio nabonye yakoze gose Fede Valverde yateye imipira myinshi witwa Rechu Ameni na ono yamuteye amashuti menshi mugabo biza gusaba ari imipira karayikura nabo byari ikintu nabonye muri Real Madrid ikintu ntabonye mu mwaka uheze uno musi Real Madrid iranyeka ati buri mukinyi wese turi serious n'akazi turimo twaje tuje ku kazi kuko uno musi uramubona mu mwaka uheze twaravuga ati umwami w'amashuti muri Real Madrid turamuzi hari yani barabona nayo kuri ntuze kuri screen ariko uno musi ardagira araza akagushishura ishuti Chouameni araza akagushishura ishuti Bellingham akabikora uno musi Real Madrid mu bisanzwe ubu Real Madrid ubu basigari babandi bakina nk'umuryango niba bakina nkaho umego bako bakinira equipe y'umuryango kubera ko bona Mercedes uri kurakinira equipe y'umuryango n'ukinira equipe kugira hembwe ego nivyo bose barakina ariko ukinira umuryango akina nk'uri kagwanira umuryango abari nko ku rugamba rw'umuryango uno musi bakiye ba Real Madrid baranyereka ati uno musi ko dukora tugwanira umugwa Real Madrid atari gukora tugwanira igiti cacu twenyene ayico kintu cari gikenewe mu mugwa Real Madrid ego kuko nimba twarabona ko Real Madrid yari ifise ubusatirizi bwa Mbappe bwa Vinicius Junior ayo gasanga kugira batsinde urukino biragoranye gasanga batsinze Osasuna 4-3 batsinze Rayo Vallecano ikazi kabatsinda 3 bakaza bakayigombora mu nyuma bakarenza kwico kimwe bikaba 4-3 bigoranye cyane uno musi siko nizere ko bizogenda kubera yuko kiyege niba twarabona Mbappe twarabona ko jewe nimba Mbappe ndiko ndakina reka ndondere kubaka izina ryanje nimba ndi Vinicius ndiko ndakina haraje Mbappe ariko bisaba ko ngwana no kugwanira izina ryanje gusumba uko gihovugwa rya Mbappe ariko no musi Real Madrid turumva yuko nico kintu maze no kunabona navuga ati nicakosogo ikintu mentality y'abakinyi nivyakosorwa ibi bintu Real Madrid tuzuza kuyibona ikiragarane no musi Vinicius Junior amubona ko Vinicius Junior aduga ari karaviza kurondera intsinzi yo mu Real Madrid arashika muri box ukabona si wa Vinicius yifuza kuyironderera akarondeza ba Jude Bellingham akarondeza ba Ardagira nini na mipira myinshi twabona ikirasubira inyuma ivuye kwa Vinicius yinjiye kugira ngo badagira baze batera amashuti ba Jude Bellingham bakubita amashuti ba Federico Valverde wewe ni mutama n'umwami wabizera amashuti novuga ati mu bisanzwe no musi Real Madrid yatwereka ati niba bakinira ko bagerageza gukinira hamwe bagakinira nk'umuryango je ku ruhande rwanje kavuge kino kintu ntimwibaze yuko Real Madrid tuko turabona atari tuzobona nka Real Madrid yo muri La Liga iri kwigogwa na equipe zikomakome nako zisanzwe iyi equipe izogogwa n'ubundi biragoye kuzobona Real Madrid sindi bitsindo bitanu buri abona Patrick icyo ndiko ndumva uri kuranavuga wanashaka gisa n'icyo nagomba cyo twinjira ko wanashaka sivyo ubundi uri kuraba match yo ku munsi w'ejo twagerageje turavuga match nuvuga ngo ingene vyagenze turavuga equipe ya Madrid vyarushije nuvuga ngo witwa ino equipe ya Juventus twavuze igoro tudori ivyatumye binamugora nayo equipe ya Juve turavuga Real Madrid nuvuga ngo ingene za bimeza abakinyi yo igenye neza ndavuga
abatumye nuvuga ngo equipe yigenza neza bitwa ba Fran Garcia zana ba Trent abardagi na kona ba na Vinicius nawe afite uruhare yakozemwo kwitega n'umwana yitwa nde Gonzalo Garcia ariko ndakeneye cyane wanashaka eske kuri no musi muri equipe de Madrid ino equipe de Madrid ko tumaze bikira kintu novuga ngo shaka kuri zinga kuri zine yakina equipe novuga ngo ya Strasbourg utavyibuka babatsinze shindishe kuri 3 kubusa iyo ni equipe de Madrid yatsinze equipe ya Pachuca itsindo 3 kuri kimwe equipe de Madrid inganya igitsindo kimwe kukinira equipe ya Real kuvuga ngo mu nkino zose kwari zine nta rukino mwigera itakaza kuwitwa nde Xabi Alonso ndakenekano kano rero ino equipe de Madrid twabonye tumaze ko turabona muri no minsi kuwitwa Xabi Alonso iyi mikenye reka arakoresha kuno munsi tubaza kubona kwitwa Xabi Alonso ata kuba nimba bamenyereza no vuga ngo baza kuba bakora vyiza yitwa Kawe Anchete karakora canke yanakoze kuko munsi goraba kwa Arrane bwazemo neza za kwa Pachuca nivyo ndeko bize mugabo kwa Strasbourg tuza turabona ko equipe de Madrid nayo iri kiraza muri twatu no kuvuga ngo Real Madrid iri kiratwereka nziza ariko bara prepara ndavuga ngo za pressing kwiruka mu kibuga ibitandukanye gutera amashuti kwiruka ibintu biriya ndakenekano kantu uno mukenya witwa Xabi Alonso ariko arakoresha muri equipe de Madrid murabubona gute kuko musi waje wanashaka kuvyane ko arabona babona kumengo Xabi Alonso yakinishije 4-3-3 mugaba amaze kuba binjira mu kibuga twagaruka kuri wa mukenyero wabangahe 3-5-2 eske Xabi Alonso no musi muri equipe de Madrid muramubona gute murabona ko ivyo bizakara ko umukenyero ikirinjira mo neza bishobora kuzotanga umusaruro muri equipe ya Real Madrid cyangwa Real Madrid Xabi Alonso yadusavye ikintu kimwe n'aco kintu tumusaba yaratubwiye imbere igikombe cy'isingo Real Madrid mubona itangu canke muri ko murabona itangu siyo Real Madrid muzobona iri kwiraheza ati Real Madrid muri ko murabona itangura siyo Real Madrid muzobona iri kwiraheza uko tuzogenda turegera imbere niko muzogenda murabona evolution ya equipe ya Real Madrid hanyuma kandi nagomba mvuge kuri kino kintu ca Real Madrid sizi ko mumaze kuraba izi nkino zose Real Madrid bariko barakina nivyo ni harimo nizo bakina neza Real Madrid urabona nka equipe ishobora canke ifise ubwo bushobozi bwo gutsinda ibisindo bitanu birago biracagoye gose kuvyemera nibiraboneka kuko uravye imatch banzokina ko ari zine aho batsinze ibisindo vyinshi kugeza muri kano kanya naho batsinze no vuga ngo ino Strasbourg 3 kubusa yego ntabwo barirenze ntibararenze ibisindo kuri bine hari yego oya hanyuma kandi warumbajije ikibazo usa no ushira hamwe Xabi Alonso na Carlo Ancelotti kuvyo bamaze kugera ko muri equipe je no kwizera ngo aba bagabo babiri bafise je zigomba gushusha mugabo zidasa zigomba gushusha gute ni je zose ico zihuriye ko ari za je zisaba performance individuelle z'umukinyi wari wese umwe ku giti ciwe akagira ikintu atanze akontribiwe gikomeye mu kibuga kugira ngo baze kubihuriza hamwe bisange equipe iri kwikina umupira mwiza kuri Carlo yarafise ikintu no vuga ngo kimeze nk'akadefo gatonya kivuga ngo gende mukini byanyu mwumva gende mukini byanyu umwe wese develope ivyo ashoboye Vinicius ndakeneye kutanga bimwe vyawe Bellingham ndakeneye kutanga bimwe vyawe ariko ukaraba do façon tactique z'umumenyereza abona ngo hano hantu ndabona yuko kano katariko karakunda reka mpindure kuno ukabibura kuno mugabo witwa Carlo Ancelotti hakabura ikintu cyitwa innovation muri style doje akina Xabi Alonso novuga ngo nawe nyina je akina je nk'inye isaba ngo Antonio Rudiger warakina kwa Chelsea kuri nimero 4 canke 5 canke kuri 3 uriko kina muri G3 ndakeneye rero kubwo bushobozi bwawe wanyereka muri Chelsea ubuzana muri equipe ya Real Madrid ubuze nabandi kugira ngo dutange umusaruro mwiza Oriye Chouameni uri nimero 6 uri umukaseri uzi kwaka imipira uzi kuzibira ama place vide nico wize uri nko nimero 6 ndakeneye rero ko iyo je yawe uyinzanira muri squad yanje untangira umusaruro Din nawe ndakeneye je yawe Vini ndakeneye je yawe ndakeneye contribution yawe ku giti cyawe apana ku giti cya equipe bitandukanye na je collectif gusa ishingiye ku byo equipe yose ishoboye apana ivyo umukinyi mu wese ashoboye niyo mpamvu muri izi je Xabi azavuga ngo ndakeneye umukinyi yitwa Fran Garcia canke Kareyasi muri je zanje kuko aranyaruka ku giti ciwe nyene aranyaruka kuko afise icya contribute mu mugwe nyene ku giti ciwe apana kuvya sangiye na equipe yose
akavuga ngo Trent ndamukeneye kwa nkinira bino wenyine ku giti ciwe pana kuri squad yose. Hanyuma ivyo bintu maze kubihuza hamwe bikaza kwisanga muri jeu ziza gufasha equipe yose ya Real Madrid. Nivyo Xabi Alonso ariko aragerageza gukora muri equipe yande ya Real Madrid. Hanyuma rero biriko bitanga ishusho imeze gute? Wambaje kuri izi match zigera kuri zine zose za Real Madrid cyane. Izi match zine ziza ziranzanira kanu kitwa innovation. Navyo navuze ku munsi w'ejo nti buri match dutegezwa kurondera kumenya ngo Xabi Alonso no munsi yahinduye iki canke yazanye ikintu gishasha kimeze gute. Ejo vyari bigoye gufata risk zo gutanguza abakinyi batandukanye.